Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Mu buca bw'umunsi wa mbere w'indwi, Mariya Madalena yarahagaze hanze hafi y'imva ya Yezu arira. Uko yakarize arunama kumva, abona abamarayika babiri bambaye ivyera bicaye aho ikiziga ca Yezu cari, umwe ku mutwe uwundi mu mirambizo. Bamubwira bati, mugore urizwa niki? Abishura ati, kuko batwaye umukama wanje, none ntazi iyo bamushize. Wavuga iryo arahindukira abona Yezu, ariko ntiyamenya ko ari Yezu. Yezu amubwira ati, mugore urizwa niki? Urondera nde? Agira ngo nuwashinzwe umurima, amwishura ati, mugenzi, usangwa ari we wamujanye, mbwira aho wamushize ngende kumujana. Yezu amusubiza ati, Mariya. Urundi arahindukira amubwira mu Giheburayo ati, Raboni, nukuvuga ngo mwigisha. Yezu amubwira ati, ntuntevye utyo, kuko ntaraduga kwa data. Genda ariho uhamvye bene wacu, ubabwire ko nduze kwa dawe ari we so, ku mana yanje ariyo mana yanyu. Mariya Madalena aragenda rero kubwira abigishwa ati, nabonye umukama, ngibi ivyo yambariye. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Kristo shemezwa. Urukiza rw'umuntu rutaha iyo habayeho ukuronderana kubiri. Kurondera kwa mbere ni Imana yonyene iturondera. Yaraturondeye mu mwana wa Yezu Kristo, kandi muri we n'ubu yamiriko iraturondera ikatugendera mu buryo bwinshi. Ariko ubwo rukiza rutaha neza igihe natwe tugize nogira nti ico gisharara c'ukurondera Imana, c'ukurondera Imana, c'ugukunda Imana, tugahaguruka tukayirondera. Igisharara c'ukunyotegwa Imana, kunyotegwa Imana. Sinzi ko murabona hano abantu menga baranyotegwa Imana, bakumva barakunda Imana, ugasanga umenga mu bandi bantu baboneka nk'utugugu. Hama ngo j'ai un amour fou, un amour passionné. Rimwe rimwe araho bikenerwa ko tugira urukundo bene ubwo, kuko Imana dusenga, Yezu dusenga, si giti, si cuma, si ciyumviro, n'umuzima ariho. Atari uko umenga uko kugira igisharara vyoba ibihera mu bishobisho. Oya, si ivyo. Oya, biva mu bishobisho bikamanuka nogira nti mukuri kwimbitse k'urukundo rudashoboka naho nyene igihe atagisharara gihari. None umuntu akubwira ati mwaragukunda ari trosere yapfunze isura y'amahekenye umusaya, uti gwo rukundo rumeze gute? Urukundo rufise ivyo bibiri, ruriserura mu buryo busohora igisharara, ariko kandi igisharara c'ukuri atari kimwe c'ukumenga ico niyumvamwo cangomba gukwegera iwanje. Aho niho kenshi bitugora gukunda uko Imana idukunda. Usanga umenga iyo tugize igisharara, ni igisharara c'ukugomba kuzana uwundi kuri jewe, si igisharara c'ukumenga ngomba kwitangira uwundi. Murumva yuko uru rukundo rwa Mariya Madalena naho rutari bwacyorogwe, n'urukundo rurondera Yezu, rugomba kumugira, agomba gutunganya imva yiwe n'urukundo rwinshi, n'urukundo rwinshi. Kenshi wa muco usanga rero twebwe igisharara cacu nukugira ngo numve uwundi, ndamwumve, ndamugwate, amarirungu, agira iki. Oya, ahubwo iyo ari igisharara kirimwe Imana, ni wewe ubigira kubw'uwundi, kandi ugahimbarirwa no kubona uwundi atunganiwe mu rukundo. Ivyo rero biratugora gose, ko kenshi igisharara cacu nico kwikwegerako.
nibyo jewe nshaka mu wundi, sindondera kumva umenga ndahimbariwe, ndashuhiye kumwitangira amererwe neza, agira igihagararo cyiza muri ubu buzima, ariko kandi n'imbere y'Imana. Ntuze wihende ngo urakunze umuntu utamwumva imbere y'Imana, nk'uko utokwihenda ngo wokunda umuntu imbere y'Imana utamwumva mu by'ubuzima bwa misi yose hano ku isi. Birafatanye. Kuvaho Yezu aziye ku isi, umwana w'Imana akamanuka ku isi, nta rukundo rw'Imana Imana ukwayo rubaho, nta n'urukundo rw'umuntu kwiwe rubaho. Imana n'umuntu byaranywanye, ntushobora kugira ngo urakunze umwe uwundi umwirengagize, ntibishoboka. Cyo usanga hagiyemo ikinyoma, hagiyemo umwijima. Nugira nti rero Mariya Madalena n'akarorero k'ingene umukama ashobora kudukiza, akadukura muri rwa rukundo rushobora kuba rwuzuye urunturuntu kubera ibikomere by'ubuzima bw'umuntu, akaruhindura igisharara cyiza kirimo inkuru nziza ya Pasika, igisharara cyiza cyo gukorera umukama n'abandi. Mu gisomwa cya mbere umuntu ariko arasoma aya majambo y'Imana, iki gitabo cy'uririmbo rw'agakura niko bagwita ubwo ruririmbo mu gitabo cya Bibiliya nshasha twaronse. Ugwaruka urakunze kuyakoresha, ugwaruka rudragana mu Mana, ahubwo basigaye badragana mu Mana, barakunze gukoresha amajambo yo muri Cantique des Cantiques canke n'abandi bose baja mu byo kudragana bakagomba kwisunga Imana. Ibyo birashoboka, ariko na cyane cyane iki gitabo kikagomba kutubwira urukundo Imana ikunda igihugu cyayo, ruyituma ihaguruka ikarondera igihugu cyayo nk'umukunzi wayo. Ari nabwo rukundo n'igihugu cy'Imana cyategerezwa kugirira Imana yacu. Ni rwa rukundo ngo Yezu akunda ekleziya y'urumwe. Pawulo atubwira mu Banyefezi igabane cya 5, urukundo Yezu akunda ekleziya, akunda umutima w'umwe. Rwa rukundo rero we ashobora kuvuga ati wewe ndagukunda ku buryo mfise urukundo naragupfiriye. Haza umuntu abwira umukoba ngo naragupfiriye, aho rugeranye ko umupfira by'ukuri. Iyo haje ministère de l'intérieur ni nyakucuhunga, ukazubona uri kuranye kutanguye kwisigura ubu hasigaye hariho gupima ADN, turazingene duca tubigira, ugacitangura kwihakana umuntu, ugacitangura kugira ibiki, kuvuga yuko gwari urukundo gusa gukwirondera wowe nyene muri we, ntiwarondera ineza y'uwundi. Umwe ashobora kuvuga ati naragukunze ko gugupfira Yezu, n'undi naho iyo bishobora aba bishobojwe n'umukama, kuko kubw'ubumuntu busanzwe biragoye gushikako kubera igikomere kimwe tora twumva batwigisha twibaza ngo nivyo ariko baratwagiriza, mugabo waza kuraba mu buzima bw'abantu kiriho ni ca gikomere cerekana intege nke z'umuntu, kimwe twita igicumuro c'inyanduruko. Umukama mu kudukiza araza akatubogora aho hantu, tukaza turakura mu rukundo rucyoroye rwuzuye igisharara, ariko igisharara cyo gukorera umukama na bene wacu, tukumva duhimbariwe nuko umukama yakiriwe mu bandi, abandi nabo nyene bakakirwa mu mukama, natwe tukumva duhimbariwe nuko turi mu Mana. Urukundo rero rurondera, birashika ugasanga harageze igihe tukumva umenga turarambiwe no kurondera umukama, turarambiwe no gusenga, gusaba. Mariya Madalena akadusabira kutigera tubura igisharara cy'urukundo rw'Imana, kutigera tubura inguvu z'urukundo rw'Imana ziturungika kubwira abandi, kuba kubw'abandi inkuru nziza ya Yezu. Tumutangariramwo rero ingene umukama yamukuremo igitangaza gikomeye cyo kumuvura ahantu atashobora kwikura, n'ikibano coba cari caramuheberanye kikagira kiti
uriya nta n'inkono y'itabi yoba kivamo. Kumwe twese ushobora gusanga mu kibano hagati yacu hari abantu twamaze naho tutabivugira hejuru, mu mutima wacu twaramaze kuba hari rivomo, twaramaze kugira tuti nta kikivayo, bose tugashaka kubitaba kansi uraheba. Ubwo mu mutima wawe nta mukansi uraheba ariyo. Imana ikatwereka yuko bugingo umuntu agihumeka, naho abantu bashobora kuba barushe bananiwe, Imana ntiruha ntinanigwa. Kandi ngo abakunzi bayo bobo ngo ubukomezi bwabo bwamabwiyubura uko bukeye uko bwije, uko umuhanuzi Yesaya yatubwira. Imana iwayo ku muntu agihumeka nta kansi uraheba kiriho. Kandi nawe naho igihe ushobora gufatwa n'ikintu cy'ubwishime bw'umuntu ukagira uti simeze nka kiriya, simeze nk'iriya maraya, simeze nk'uriya muntu, itonde, kuko kumwe duha tuvuga iyi si ntisakaye. Kandi duhora tubona abantu wabona umenga bari bakomeye nk'amasederi, mugabo kubera ubwishime bwabo kumva ko bahagaze kuri bo, mugabo ugasanga hari ahantu batumvise ko ari ubuntu bw'Imana ngo bakengurukire Imana, bihanganira abandi, bamenye ahubwo kuba akaryo keza, une chance ku wundi, akibera gusa mu byo gutukagura, kwikokomora, gucira urubanza umuntu atazi ingene byamugendekeye gutyo. Hari igihe Imana igira iti hinge turabe nawe basirera amakari yawe, kabanza ikagutura hasi, kabanza ukarya imvumba, ukabona uti bwa bundi ntiyari jewe, bwari ubukomezi bw'Imana, Imana yari ntije. Nicyo gituma sinzi ko murabona ingene Yezu yamafise urukundo ruri très délicat ku bantu nk'abo. Iyo ndiko ndazirikana ubuzima bwa Mariya Madalena, nibuka umumama yigeze kuza asenga rwose anganyira ati umwana wanje ntaguma hamwe, nama namutukaguye, namuriye umutima. Hari n'umwana yavyariye muhira, nkama namuriye umutima, ugomba uvyarireho wa kabiri. Ati mugabo namutukaguye, namunogeje, namujobetse, ari akantu yamambwira ngo jewe mama, ngo nubwo meze gutyo binanira, jewe ngo ndemera yuko Bikira Mariya atazompeba. Kuko byarashika akava no kubikora, agacaca kuraba Bikira Mariya hariya kuri Ave Maria ku Saint Michel, kaja kumurira amubwira ati amafire yacitse byanse, mbwira sabira ikigongo kwa Yezu. Namubwira nti nako kanyuma yakubwiye ko karahambaye, none yakakubwiranye umutima wo, kandi ubona yuko hari ikintu yumvamwo, ako karahambaye. Mu nyuma haciye igihe, sinzi igihe yagarutse, aza kumbwira ati yo Pati, tuninahaza Imana, umwana wanje yarakize, ubu baratekanye, ba bantu bahora bahacu gacumenga baramudometse, nta numwe agishobora kumudonora. Ni kakantu yakubwira karakoze. Nico gituma ahantu Paulo mbere bivuga ati ukibaza ko uhagaze urabe neza ntutembe, kuko aho hantu cyane neza ndababwira, aho hantu ntagira umuntu azoguhenda, nta numwe akomeye aho hantu ari umwana w'umuntu, ahakomezwa n'umukama, ahakomezwa n'Imana. Nivyo harabamwo n'indero twiha, harabamwo no kwirera kwacu, mugabo hariho abantu usanga baba baraciye mu buzima batakomejwe mu ndero beniyo. Nameruka ngaho hiyi Buraya, ukabona abantu bahingene babyifatamo, ukabona uti none nkaho umuntu yobacira urubanza gute? Aba bantu ntibakinibi, hariho ibintu batakimenya mu Mana, uca kumucira urubanza wewe ni wenye uri kuri ruhisha, ni nko guhera ku busa kubanza kumwumvisha ubwiza bw'Imana. Kuko ni wagomba kugwana rimwe rimwe nko ngaho hanze, natwe iwacu bireza iwacu, tubitwara mu matelefone, tubitwara mu mico yacu.
niwagomba kugwana navyo gusa kugura umuntu navyo uzoshobora, ndakurahiye navyo uzoshobora. Twana abantu bakomeye binanira bigakubita hasi kubera birimwe ubundi bubasha bukora ku gikomere twese dufise, nuguca bugufi ukamenya kwirera kwiyubara, ariko na cyane cyane kandi ukamenya kuguma wiraba mu Mana kugira ngo niwabishobora ntiwishime, nivyakunanira naho nyene ntiwihebure. Igihe gihumeka nturaba kansura heba. Ababeranda batubwira bati Imana iracari Imana, irashobora gukora igitangaza, umunika muremika mugira mushasha twese tugatangara. Ni benshi yamayabigiriye, ni hamwe nahe bene izo ziragoye gushinga. Ngo jewe nari kaguru karabeba, nari katama n'ikigo. Izo ntera zo twumva mugabo bari baruzuye benshi bakira be naho hantu. Bakira be naho hantu, kandi ukabona yuko umuntu vy'ukuri yakize, ukabona n'ingene aheza akunganira abandi. Yezu akamutanga ko inkuru nziza ku bandi. Genda ubwira abandi ko nazutse. Sukuzuka kumwe kwiwe ko hariya oya. Akagaruka mugarukana mu bandi ati murabona umuntu nazuye hagati yanyu. Bagambwe tukishaka guma duca imanza ngo ubu rero yahejeje babandi bo hanze aje mu bakirisu. Reka gutumunwa itonde, ntuzi icyo Imana iri kwirakora mu kanywa babo k'umutima w'umuntu. Ngo Mariya Madalena ngo Yezu yamukijije amashetani 7 ntiyopfuye yikuye mu vyaravyaye. Nico gituma kandi burya nukugira imbabazi abantu usanga bari muri ubwo buzima, kuko burya hari amashetani bagendana atari Imana yabakijije. Impanuro zanyu zonyene, ibiki byanyu byose gukubita mukavunira kw'inkoni sivyo bizobakurayo. Bizoshobora kumbure gufasha ku rugero rwavyo, ariko sivyo bishobora kubakurayo. Kuko jewe ndazi umuntu yaciye iminwe yanje amashetani yari yaramubosha. Imana iragira ubuntu irayamukura ko yari umugabo yagwagerera usambuke. Kabona ko bose bamaze no kumuharira ivomo, bamaze kumucira urubanza, n'umugore wakagira ati wewe tudasubiye kwa patiri ngo aduhezagira twiregesha kuhagire uranukura umucafu. Nzogukunda ugwaye canke ukomeye, aragwaye. Kugwara gusa si hariya muri Prince Reja canke kunuzenya. Igikomere si imwe bavura hanyu kwirwa karede babusanga bamanitse ukuguru hariya. Hari ibikomere bindi biduma urusazi bikomeye bishobora kuba mu buzima bw'umuntu. Kandi gufasha umuntu agakira ngaho ukamubera akaryo kuko atigera yihebura ko menga n'Imana yamuhevye yamukwiye kwiminwe. Uba nukuri ijambo ry'Imana ko ribivuga ngo ubupfutse nawe ivyaha vyawe vyinshi. Ubupfutse ivyaha vyawe vyinshi. Tube rero nogira nti tuberanire cane cane inkuru nziza, twe kuberanira cane cane urubanza iyo hatanguye kuvuga ibintu nk'ivyo. Gakorokera ahantu usanga umenga umuntu bariko baramugaragura bamuhanahana nk'agapira ka ping pong canke ka volley canke ka basket, urihorera usengere ku mutima. Gira uti namwe nimuzi kumbura ikibaraririye musaba umukama. Ukabona ushobora kunganira uwundi nkuko kwa Yezu yamafise urukundo gwitondera rukihanganira cyane abantu be nabo, uzobugize neza gusumvya, uzuburi kuraba inkuru nziza. Ariko kandi nawe ugasaba kugira ngo mukama gukingire, ugasaba izo nguvu nico gisharara cyukwirera mu mukama. Abasore mukirera mu mukama, abigeme mukirera mu mukama, kuko hari ahantu bijya byose bakureresha utabigize gwawe ntibipfa bifashe ngo bitange ikintu mu buzima bwawe. Saba mutima mweranda kurere ngaho, saba Bikira Mariya akurere ngaho, akurere ngaho hantu. Kandi iryandero aduha umwe wese uko wakumva ingena zaravyegeranya iraryoshe. Niho rero tubonera ikiganza c'Imana kiturema ukundi gushasha. Umukama umwe wese amuhe iyo ngabirano
yo kumva igisharara ciwe, ico gisharara c'urwo rukundo rwo kurondera umukama, tukamukorera neza mu bandi, kuko nawe aza aradukiza ibikomere vyose vyinyegeza mu citwa urukundo, ugasanga biguma biduhuvya, ntitugire urukundo rucyoroye, urukundo rukomeye, urukundo rw'ukuri, urukundo rutumbereye Imana. Uyu munsi twese dusabe umukama aducyorore mu nkundo zacu, azikuremwo bya bisharara bibi byo kwikwegerako, ahubwo tube abakunda nka Yezu Kristo, bakunda umuntu bakamushikana imbere y'Imana kandi bakamukundira n'ubu buzima bw'uyu munsi arimwo. Amen.